izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije. Mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Turasabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi, tugeze ku izaburi ya 93. Umutwe w'ijambo turayihera ku karongo ka mbere kugeza ku ka gatanu. Umutwe w'ijambo twisunga uvuga ngo umukama niwe mwami. Umukama niwe mwami yikwije inganji. Umukama arikwije ubukomezi nibwo mukanda wiwe. Gutyo isi irashimangiye ntiyiganyiga. Intebe yawe y'ubwami ishinze kuva kera narindi, uriho kuva na kera hose. Inzuzi zishira hejuru mukama. Inzuzi zishira hejuru urwamo rwazo. Inzuzi zishira hejuru intureka yazo. Ugereranije n'amasumo y'amazi nyamwishi, ukagereranya n'ibisebuzi bihambaye by'ikiyaga. Umukama iyo ari mu ijuru arahambaye kuruta ibyo byose. Ingingo zawe ziratunganye cyane, ingoro yawe iberewe n'ubweranda mukama imisi yose na ntaryo. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen. Bana b'Imana, izaburi ya 93, ijambo ry'umutwe riravuga ngo umukama niwe mwami. Umukama Imana niwe mwami. Akarongo ka mbere kavuga ngo umukama niwe mwami yikwije inganji. Umukama arikwije ubukomezi nibwo mukanda wiwe. Gutyo isi irashimangiye ntinyiganyiga. Aleluya, amen. Uko niko kuri bana b'Imana. Umukama Imana niwe mwami aganze isi n'ijuru ibiriko byose. Imana niyo yaremye isi n'ijuru, abantu bo niyo Imana niyo yaremye byose. Rero gusa abisi barayitobera canke Satani akayitobera ikarema ibintu bibi. Kubera Imana si irema ingwara, Imana si irema ibiza. Mugabo Satani nawe arakoresha abantu bamukurikira, bamwumvira, bakaremantanya ibintu byo kugirira nabi Imana kugira abantu duhone canke abantu twumvire Satani. Ubwo rero ni byiza ko abantu b'Imana twitandukanya n'abantu ba Satani bakorera Satani. Dukorera Imana, twubaha Imana, tumenye ko Imana ariyo mwami wa byose, kandi ibyo Satani akora n'ibyo abantu babi bakurikira Satani bakora nta bubasha bifise ku bana b'Imana, kubemera Imana. Aravuga ngo umukama arikwije ubukomezi nibwo mukanda wiwe. Ngo ubukomezi bw'Imana nibwo mukanda wiwe. Murazi abantu abapapa barambara amasentiri kugira ipataro zigume, canke abamama bambaye imvutano canke ingutiya bagakenyera zikaguma. Sikyo kimwe na bubu abasore bubu canke abantu b'abapapa bubu bamwe na bamwe, murazi ko bambara bya bindi inyo zikagendera hejuru canke bimwe bavuga n'imbara amapoketi. Abamama nabo murazi nyene ko ubu atacyo bibabwiye ibyo gukenyera zikaguma. Bamwe barakenyera zikaguma, abandi nabo barareka ibintu bikagendera hejuru nyene ntacyo bibabwiye. Ariko murumva ko ngo Imana ubukomezi nibwo mukanda w'Imana. Rero burya nimba baravuze umukanda, twari dukwiye kumva ko umukanda ni ikintu gikomeye. Kera niho twabona ko umukanda ukomeye. Burya umukanda n'umuntu ashonje yariboha mu nda, canke abantu b'abamama babyaye ntuzi ko biboha mu nda kugira
munda hegerane canke se areke kuribwa ibintu nk'ibyo. Rero umukanda rero wari ukwiye kuba ikintu gikomeye mbere, nyimba ari Petero, nyimba ari hariho intumwa ya Yezu yavuze ati mwambare ibyambagwa bikomeye, umukanda, sentire, mwambare n'inkweto n'ibirato. Rero ibyo rero ni ibintu n'umukristo yo kwiga kumva ati buri umukanda ni ikintu gikomeye kivugwa muri Bibiliya cyane inkweto, ibintu nk'ibyo. Kuko utambaye ibirato amaho arakuzibura amabuye akakubabaza ibiki n'ibiki, ariko biba bisigura ko umukristo agomba kuba afise Bibiliya, afise bijya bitabo byunganira Bibiliya, yumva neza ko afise ibintu by'Imana bimufasha kurwana intambara yo ngaha mu isi. Gutyo isi irashimangiye ntinyiganyiga, ngo gutyo ngo isi irasimangiye ntinyiganyiga. Nibyo nyene none wowe urabye ingene isi tuyibayemo, cyangwa umenye ingene isi guma izunguruka, umuvuduko ibiri kirazunguruka mugabo tukabona nitwinyiganyiza, urumva ucubona ko Imana irakomeye cyane. Kabiri haravuga ngo intebe yawe y'ubwami ishinze kuva kera na rindi, uriho kuva na kera hose. Ngo intebe y'ubwami bw'Imana ngo irashinze kuva kera na rindi. Urumva intebe y'ubwami bw'Imana ntamenye igihe iyo ntebe y'Imana yashingiwe, ngo ishinze kuva kera na rindi, ngo Imana iriho kandi izokwamaho ibihe byose. Nawe na Imana igihe yabonekera Mose yaramubwiye ati Mose, kwa Herodi nibakudedaguza bakubaza uzobabwire ati ndiho niwe yantumye, ndiho, Imana iriho izamaho, mbega nyene niyo Mana nyene izamaho ibihe bitazoshira. Abantu bisi bazohera, ibintu byose bizohera, ariko Imana izokwama ari Imana, kandi abo yaremye bayubaha nabo bazubaho. Haleluya, tuzobaho bana b'Imana twebwe tuyubaha. Gatatu bavuga ngo inzuzi zishira hejuru Mukama, ngo inzuzi zirishira hejuru Mukama. Nibyo urebye ibisebuzi by'amazi nyene biza bisebura ukuntu ukaraba nyene ibisebuzi by'amazi hari igihe bisebura bikonona ibintu, ariko Imana ivuze ati turiya biraturiye. Inzuzi zishira hejuru urwamo rwazo, inzuzi zirishira hejuru urwamo rwazo rukarenga, inzuzi zishira hejuru intureka yazo. Ngo inzuzi zirishira hejuru intureka y'inzuzi ikaja hejuru. Mw'iyi minsi niho naba ndiko ndaraba ingene imyuzure y'amazi iriko iratwara abantu, ihitana abantu, inzuzi zigatemba zigahitana abantu, ukabona abantu bariko baratwagwa hejuru y'imvura. Kubera iki? Kubera Imana nititwitayeho nk'uko byogombye kuba bimeze. Abantu benshi, ibihugu byinshi, abantu bariko baratikira batwagwa n'imyuzure y'abana b'Imana. Nukuri abantu bakunda kuraba amanyuzi y'ibiriko biraba mu isi, nukuri ibintu biracitse mu isi, biracitse. Hari abandi bantu twama twiganirira bambwira ngo rega ngo bene ibyo tubyumva nawe. Ubundi narabimurondereye ndabimusacingira ndabimurungikira, yewe ga yaravuga ati mbega urazi te, ati nukuri jewe mbona njya nkaryama, kandi rero nanje ntaratangura kuvuga ibintu by'ijambo ry'Imana ngo nze ndarondera nyene nze ndatinyuka kuraba biriko biraba mu isi. Sinakunda kwitaho ibintu biriko biraba mu isi, ariko ubu ndiko ndaraba ibyabaye mu myaka yeze, nkaraba n'ibiriko biraba ubu. Nukuri abantu twari dukwiye kuyamanika tukabwira Imana ati Imana tubabarire, tukambara amagunira, tukicisha bugufi, tukamera nk'ab'inenewe nyimba ari Nineva, ibintu nk'ibyo. Ariko
turararika amazosi gusa tukumva ko atakizoduhangara kandi isi yaramaze kononekara. Rero yari karavuga ingene inzuzi zirirata zikishira hejuru mugabo ntizisumbye ubukomezi Imana. Ariko kandi murazi inzuzi canke imyuzure iratwara abantu nyene n'ibihangange byari n'ibyigira ibihangange bikagiramo. Rero niyo mpamvu urazi uri umuntu wari wigira igihangange waba ahantu nyene wumva ko byaheze wibera muri etage ukuntu ngaha mu bihugu by'abazungu niho shobora nko guca nk'ahantu nkaraba umuntu yiyubakiye etage nka zitatu kuntu yashizeyo yahagize neza akagira n'ikibuga ukabona nk'abana bakinira ukuntu canke yicariye ku gatebe ariko araraba igisagara uko kimeze karaba kavuga ati burya byaraheze basi. Ariko nuko hari ikintu gishobora guhungabanya uwo nyene yimanitse hejuru canke uwo wese yirata mu munota umwe ubuzima bukarangira kandi ugasanga hereje nabi agiye kubabara mu muriro udahera. Byoba byiza rero ubutunzi ibintu byose dufise tugiye tubikoresha neza nk'uko Imana ibishaka kugira se twibere mu mitamenwa yo mwijuru aho mwijuru hatazogera inyenzi nibi. Yesu yavuze ati ubutunzi bwanyu ni mu bubitse mwijuru hatagera inyenzi n'imbaragasa n'imbeba zirya amafaranga ibintu nk'ibyo. Kandi haravuga ngo ugereranije n'amasumo y'amazi nyamwishi ukagereranya n'ibisebuzi bihambaye by'ikiyaga. Murumva ariko aravuga ku mazi ibisebuzi bihambaye by'amazi nyamwishi kuntu bikubitayo. Umukama iyo ari mu ijuru arahambaye kuruta ibyo byose. Murumva rero akarorero yatanze yavuze ati uri kuraraba ingene amazi iby'amazi yikoza ingene kuko nyimba amazi akubise umukuba nta mwana w'umuntu ndabona araza kuyahagarika ngo hagarara ntawe. Nyimba imvura icucubutse canke se nyimba amazi nyene inzuzi zitaye umurongo zikaza gutikiza nta muntu wo mwisi araza kubihagarika kuko na bimwe bubaka nyene bakazitirira n'ibihome bikomeye n'amasima bijya biranywanyagurika bikabubusa. Ariko aravuze ngo umukami iyo ari mu ijuru arahambaye kuruta ibyo byose ngo Imana iyo iri mu ijuru irahambaye kuruta ibyo byose. Igitangaje rero nuko Imana aho iba yiryagiriye mu ijuru ibirikira biraba abantu bariko baratemba Imana ibirikira baraba uwo yishakiye ikamuroba ikamukuramo ari muzima. Kwa kundi twabonye ya Zaburi ya 91 ko hirya no hino hazogwa abantu igihumbi ibihumbi n'ibihumbagiza mugabo wewe canke wari we wese Imana ikamukingira akarokoka kubera ko yayubashe. Bana b'Imana nitwubaha Imana iyi miyaga yose iri mu isi izo ziraturengana iduce kirengana ingwara zaduke ziturengana ibisebuzi bize biturengana. Rero reka tuze turubaha Imana tuyubahe hanyuma nazo ziratugirira neza. Ahiri mu ijuru rero ibirikirara biriko birabera mu isi byose kandi kubera ubusutwa bwacu nibwo butumwa ibyago bitugwako Imana ikanuma ikanka kudutabara abo yishakiye kuko bayubase ikabatabara. Gatanu havuga ngo ingingo zawe ziratunganye cyane ingoro yawe iberewe n'ubweranda mukama imisi yose na ntaryo. Haleluya. Ingingo zawe ziratunganye cyane ingingo z'Imana ziratunganye cyane. Imana yacu ni ihabwa kwisi no mu ijuru. Haleluya. Amen. Ingingo z'Imana ziratunganye cyane kuko iyo ingingo z'Imana zitatunganye cyane tuba twaragorewe muri iyi si. Abisi bigira ibihangange baba baratumagiriye kuko bana b'Imana
namwe murabibona ngaha mwisa karuta kandi karakamira mugabo kubera Imana hariho ibitamirika hariho abatamirika cewa ndiko ndaraba ingene ibihugu biriko birasubiranamwo kimwe kigira igihanga ikindi ati nawe wimanitse naguhanura koko ni ibintu kabisa namwe muraba mukabona ntibiba byoroshe kandi sintinya kubivuga kandi murabona nk'ukuntu Amerika yagiye ihahaza ibindi bihugu ikagirira n'aba bitwa ba Gaddafi ikagenda mugabo nayone gushikubira mu mazi abira naho irikira tambikiza ivuga ngo izoza kugwana muri China igwane na za Ukraine yongera igwane na